ishimwe kandi wongera umugisha mwese ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo kandi mbahaye ikaze muri kino kibanza aho umwami wacu Yesu Kristo yaduhaye ngo tuze turegeranira twegerane nawe aheze ashitse ibyo yavuze nkuko byanditse muri Matayo igice c'18:20 ngo aho babiri canke batatu bazobakoraniye mu izina ryanje nanje nzoza mbane nabo. Tunezerejwe nuko iyo umwami wacu Yesu Kristo yavuze ayo majambo kandi akaba ari uyavuga akongera akayashitsa. Twese tuza hano tuzi ngo ko ari we yavyivugiye arabikora, ko ari we yabigabiye arabishitsa. Nuko twese turangwe amaso uyu mwami asezerana kandi agashitsa yama iminsi yose aseruka igihe cyose tumutabaje. Turahaguruka turirimbe indirimbo y'114 turirimbe tuti Yesu n'umukiza wanje n'umwami, ndakunda umukiza wanje nakabura rugero pe, ndi kumwe na Yesu mba ndi mwijuru, ndakunda umukiza wanje. 114 muri katikeke rundi 114. Yesu
data wera mana nihambaye kandi isumba byose izina ryawe ryubahwe kandi ryawe ribuze ibyo ushaka mwami nibigirwe hano bigirwe mu mitima yacu mu ikoraniro ryawe nk'uko wabiteguye mu ijuru. Mukiza mwiza urakoze cyane kutwemereye ko muri aka kagoroba tugororeza imbere yawe. Ni wewe Mana nzima wadusezeraniye ko uzobana natwe nitwakorana turi babiri kibure batatu. None raba turenze babiri turenze na batatu tuje tuzi ko wewe wabisezeranye ari wewe ubishitsa. Nuko rero nuzubane natwe utwiyerekere hano hantu uduharire ibyaha byacu udukize indwara zacu uduhishurire ijambo ryawe utube hafi mwami kuva ku ntango gushika ku iherezo. Turiyizi ntacyo tumaze nico gituma dukeneye gukoreshwa akanama nawe. Ni wewe wabivuze muri Yesaya ngo nimuze mwitature nanje ngo nayo ibyaha byanyu byotukura tukutukupe nzoteza vyerede nka shereti. Uhoraho Mana nzima turabanyantege nke ntacyo dushoboye ariko twizigiye wewe. Ngwino mwami wewe waduhamagaye wewe watugiriye ubuntu wewe watugiriye imbabazi ubandanye akazi kawe watanguye mu mitima yacu. Imitima yacu ifatane nawe fatane n'ibyo uri kurakora muri iki gihe tubandanye tubishurirwa kandi tubishira ku mutima kugira ngo abo ugiye kuzira vuba uzusange duhagaze mu gutegereza nyakuri. Ni wewe twambaje tube hafi nabo tutari kumwe aka kanya babe hafi abariko bakiriko baraza ubahagarikire bazane ku mababa yabo nka muri data Jerome n'abandi batandukanye mwami abuzi imvo zatumye bataza nabo bene aho duhezagira ntubasige mwami. Umukiza mwiza abatashoboye kuza kubw'indwara ubakiza aho bari ubasha bwawe bwigaragaze kuko ari mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu tubisabye amen. Mana ishimwe kandi wongere umugisha. Turasoma mu gitabo cy'Itanguriro igitabo cyo kuvayo igice cya kabiri Exode igitabo cyo kuvayo igice cya kabiri turasoma mirongo ya nyuma itatu ya nyuma igice cya kabiri kuvayo kabiri imirongo itatu ya nyuma ku 2:3 kugeza ku 2:5. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Hashize igihe kirekire umwami wa Egiputa aratanga Abisirayeli banihishwa no kuba mu buja barataka ugutaka batakishwa n'ubwo buja kuraduga gushika ku Mana. Imana yumva amaborogo yabo yibuka isezerano ryayo yasezeraniye Aburahamu na Isaka na Yakobo. Imana yitegereza Abisirayeli ibona uko bameze. Amen. Muravyagira Imana bahezagire bahe umugisha mwinshi utagabanije mu izina rya Yesu Kristo. Uko yadukunze umwami wacu urukundo rw'akabararugero nitwe yagendereye muri iyi minsi ya nyuma aho ibyo yabwiye abigishwa biwe kera ari byo dusoma natwe tukiyumvamwo ko bituraba ari byo natwe umwami wacu yaduhayemo amahirwe mu gihe abigishwa bamubaza bati biherereye bati ni kuki wigishiriza mu migani. Ku Matayo 13 yabishuye ati ku murongo w'11 Matayo 13:11 yabishuye ati mwebwe
mwahawe kumenya amabanga y'ubwami bwo mu ijuru, ariko bo ntibabihawe. Imana nishimwe. Turajabutse tumanutse pfo 16 hati, ariko amaso yanyu arahiriwe kuko abona, n'amatwi yanyu kuko yumva. Ndababwira ukuri yuko bavugishwa n'Imana benshi n'abagororotsi benshi bahamiye kubona ibyo mubona ntibabibona, no kumva ibyo mwumva ntibabyumva. Amahirwe ababigishwa bahawe umwami wacu Yesu Kristo akayabavuga ko ni nayo mahirwe dufise muri iyi minsi ya nyuma, kuko natwe ari twe Imana yacaguye muri iki gihe cy'iherezo kugira ngo itumenyeshe ibyo abandi batazi, ibyo abandi batamenye, ibyo abandi batatomokewe. Imana yacu yatwegeranirije muri aka kazu gato kasuzuguritse kugira ngo iziratubwira kimwe ku kindi tubimenye, hanyuma ntiyugurure amaso yacu gusa, yazibuye n'amatwi yacu yonyene, ariko yatwugururiye n'umutima, nk'uko yabikoreye Lidiya mu gihe c'ubukozi bwa Mwenedata Pawulo, niko yabidukoreye natwe, ngo yugurura umutima wa Lidiya ngo abushire ku byo Pawulo yariko arigisha. Ni Imana yadukoreye muri iyi minsi ya nyuma, kuko natwe dufise ab'Imana yacaguriye umurimo wayo muri iki gihe ca nyuma, maze twabaye ibihe birebire tubona umenga ni abakozi nk'abandi, ariko byahimbaye Imana umunsi w'izina kutwugurura umutima no kuduhumura amaso, turamenya turabona neza ko hariho umugambi w'agakiza w'Imana yacu, kandi ko ifise n'abo yacaguye kugira ngo babugaragaze mu isi. Rero twaragenderewe, Imana yacu nishimwe, twagiriwe imbabazi, Imana yacu nihabwa icubahiro. Yaraduhumuye amaso nishigwe hejuru, yatwuguruye umutima nibihimbarizwe. Turagomba ko umwe wese muri twebwe yama abaho avuga ati, ariko nawe byagenze gute, byaciye hehe, ni kuki washizemo, ni kuki washizemo, mbega narusha abandi iki, mbega nakoze iki? Ntakiriho nakoze, nta n'icyo nawe wakoze, ariko Imana yacu kuko ari umutunzi w'imbabazi n'ikigongwe, yatumenyeye isi n'ijuru bitararemwa, ibyo idutoraniriza, maze itwandika mu gitabo cyayo kera cyane, itangiriro ry'isi ritarabaho. None abo yanditse bose ntibizirahamagara ku mwanya, kandi nta n'umwe mu bo yashize muri kiriya gitabo cy'umwagazi w'intama, igitabo cy'ubugingo, nta n'umwe azowushamagarwa ryiwe. Bose twese hamwe ku mwanya, umwe wese mu gihe ciwe, maze ijwi ry'Imana rizomushikako, maze amenye ko ariyo ihamagaye, rizomushikako maze amenye ko ariyo imwibutse. Imana nishimwe, nihabwe icubahiro. Ubu n'ibihe tutazokwigira bishira, turayinezererwa, turayihimbarirwa, kuko ari twebwe yamenyesheje ko ibyo yakoze kera cyane n'ubu ikiri kirabikora. Uko yakiza mbere niko iri kirakiza n'ubu, uko yatabara mbere niko iri kiratabara n'ubu. Irafise abiri kirakorana nabo, iri kiragaragaza uburanga bwayo. Ubu imirimo yayo itari kumenyekana yagiye iramenyekana, kuko umuntu yatwawe na Shetani mu ruhendo rwiwe, maze Kristo Yesu, Imana yambaye umubiri, agaragaza imuriwe ko hari hanegeje gucungura. Iyo hataboneka icyatakaye cyazimiye, uburyo abayobye ntabwo karanga ko gucungura kari kugaragara. Imana yari kuguma ibibitse, kuko atawe ari kuba yapoteye. Ariko noneho habonetse Adamu na Eva, barazimira bumvira Shetani, maze Imana
nihabwe icyubahiro. none ibyo tugiye gusoma mu gitabo cyo kuvayo biboneka no mu gitabo cya Zaburi 105, n'ibyo tugiye kwibukanya mu mwanya muto dufise. 105 umurongo w'indwi gushika ku murongo w'11 hari amajambo meza avuga ati uhoraho niwe Mana. Zaburi 105 mwahige vuba. Zaburi 105 mu gitabo cyacu cya Bibiliya n'amajana 685. Amajana 685 afise Bibiliya zanditswe kera, amajana 685 Zaburi 105. Uhoraho niwe Mana yacu. Amen. Amateka yiwe ari mu isi yose, yama yibuka isezerano ryiwe iminsi yose. Ijambo yashinze yama ryibuka, uko urungano rugenda rukurikirana gushitsa ibihe igihumbi. Niryo sezerano yasezeranye na Aburahamu, indahiro yarahiye Isaka, akayongera kuri Yakobo ayitsindagira, ngwibe icagezwe kuri Isirayeli, ngwibe isezerano ry'intahava. Akavuga ati ni wowe nzoha igihugu c'i Kanani, ngo kibe ishamvu mu kubiti w'amabango. Aleluya, Imana nishimwe. Aya majambo ni meza kandi tuyaganire ko gato, twibukanye nk'uko musanzwe mubizi. Aya majambo si ubwa mbere tuyasomye, mwarayaciye musa akarongo, biboneka ko ari ayacu, nayo Imana yaduhaye muri iyi minsi. Aratubwiye ngo uhoraho yama yibuka isezerano ryiwe iminsi yose. Amen. Aho yumviye amaborogo y'Abisirayeli twasomye dutangura, byavuzwe ngo yibuka isezerano ryiwe. Aho yariko arabumva bataka baboroga barira muri ca gitabo cyo Kuvayo igice ca 2 wari umurongo w'24 handitse ngo Imana yumva amaborogo yabo, yibuka isezerano ryayo yasezeraniye Aburahamu na Isaka na Yakobo. Imana yitegereza Abisirayeli, ibona uko bameze, irabona ko bari baba biteguye, bageze igihe hageze ko neza neza ibyo yateguye kubakorera ibibashitsako. Imana nishimwe. Bakirya bamerewe neza, bagibise Yosefu wabo, aguma avuga ati aba ni bene wacu, aba ni akarati wacu, ni umuryango w'iwacu. Yaguma bakorera byiza, abakorera byiza gusa. Ariko birasaba ngo kugira ngo Imana izigere ku ndunduro y'ibyo yari yarabwiye Aburahamu kera mu Itanguriro 15 umurongo w'13, ngo urubyaro rwawe ruzobanyamukira muri iki gihugu bahungiyemo, ngo ariko nyuma y'imyaka 400 nzobakurayo. Bakidi bamwe byose bimeze neza, Imana ntiyari kuza ngo igere ngo mwikurayo, nta n'umwe yari kuyemerera. Byasaba ngo babanze bagere ku ndunduro, haboneke Farawo atigeze amenya ibya Yosefu, aze atazi ubwo bwoko nico bwamaze, hanyuma abashire mu gatengo, baje mu bikebere byo kubumba amatafari, batangura gusuza umutima, bababare bagira ingorane, hanyuma bavuge bati ahantu haraturambiye, mbega uwo dukureyo bahe, ahantu haraturambiye, mbega byogenda kugira ngo dushobore kuharokoka tuhave. Byarasabye ngo habeho uguhindurirwa, byarasabye ngo haboneke uburyo bafatwa utariho mbere, baheze bahindure. Niko twabyigishijwe, turabwirwa ngo mbega burya hari umuntu Imana, hari umuntu yoza gukiza atabonye ko ari umwanzi wiwe. Imana ntawe yogukiza utabanje kuvuga uti erega hari umwanzi ndembeje, hari ingorane zinyishe, hari indwara zankoreye bibi, none Mana ngo ntabara. Iyo ndwara mwibaniye neza amahoro, uvuga uti nta problem, naho ngwaye ntaco, aho ngayo Mana ntacyo yokora. Umwanzi, icaha
ingene bameze, igihe cyo gutabarwa kuri bo ikizanye nabo boshima. Igihe Mose yagiye muri Egiputa bagifise amahirwe atangorane bafise, abonye n'ababahahaje akabatabara, babona uwo muntu ibyo akoze arico kimwe naho vyokorerwa Abisirayeli, yabona kumenga, babona kumenga uwo mugabo aje ari mubi iwabo. Mwibuke ko mbere ya Mose yabonye Umwegiputa ariko arahaza Umwisirayeli, agahava akamwacamuniga acamuzika mu musenyi. Nyuma yaho babona abafurere babiri bo muri assemble bariko baragwana, araza hagati ati bangwe mwebwe murabe mwese murabafurere, nabo bati ubwo waba utwica nuko warayabwishe wa Munyegiputa. Bisobanura ngo kwica Umunyegiputa Abisirayeli bari babonye ari umugabo w'amanyama w'umwicanyi aje ariko azovana babagirira nabi, ntabwo bari bamumenye. Iyi saha yiwe y'akazi kiwe ntiyari bwigere, vyari bisabye ngo Imana ibanze yihose, kuko na Mose siyo yari imutumye muri uwo mwanya. Vyasabye ngo ibanze izane ubwoba muri Mose, abanza ahunye kugira ngo aje mu kibanza c'igororero, aho aza gukurwamo amanyama y'amakarata y'abatera ari umugabisha w'ingabo ya Egiputa, abanza kurwamwo ivyo bwenge bwiwe n'amateori, uburyo bw'intambara, ingene yari yaravyize, ingene atondeka abasoda, ingene asubira. Vyasabye ngo abanza agende kwa Yetiro hiyo mu bugaragwa bw'Imidiyani, abanza yige atangure kuragira intama, abanze abeho mu bugaragwa, abanze ace bugufi, abanze ngo amara imyaka 40 akiri umujene muri karanta, niho yakoze ibyo kwica Umunyegiputa, ariko Imana imurungika yo mu bugaragwa amara 40 kugira ngo aheze aze kugaruka ari igikoresho kizima mu biganza by'Imana, ataza gukoresha amanyama yiwe, ataza gukoresha ubwenge bwiwe, ataza gukoresha ingufu ziwe, ataza gukoresha uko abyumva, ariko aza gutegereza gusa icyo Imana ivuze kiba arico akora. Imana ishimwe. Hari hageze rero bivuzwe ngo Imana yibuka isezerano ryayo yasezeraniye Aburahamu na Isaka na Yakobo. Ica iramwiyereka Mose, ikiramutuma nawe ati ntabyo nzi kuvuga jewe cyo ko kuntumwe nabyo noshobora. Nayo iti genda, Aroni azokubera umusobanuzi kandi nanje nzobana nawe. Niko yagiye Imana imaze kumwereka bwa bubasha bwayo mu nkoni yitwaje no mu kiganza ashize mu kibero akagikurayo. Imana imwereka ko iri kumwe nawe, irimubwira ati jana ibyo bimenyetso uje mu gihugu ca Egiputa. Abaragiye anyuzwe atagitinye ko bayondo simurondera hariya, aje guhangara Farawo, no mu gihe inkoni yiwe yahindutse inzoka yiganywe n'abanyamarewoyani na Yambure, we yarahagaze ati ndazi ko ari Imana yantumye, ndazi ko ariyo yantumye, niyo yatumye ninjira muri iki kirimba ca Farawo, niyizi vyiza gukora. Aja abona irya nzoka yiwe imize ubuyoka bwa Yani na
nibyo byatumye irungika marayika akagenda akabibwira Mariya, hanyuma Mariya nawe kuko byari iby'umugambi w'Imana udahusha, ati ko ntawe ingene bizogenda ndumugurana w'umwami Imana nibimbere kuvuze. Imana yibutse isezerano ryayo, igiye gushitsa ijambo yavuze, intama zose zirabisa. Imana ishimwe. Igiye gushitsisha ijambo yavuze, intama zose zirabisa. Nico cyatumye n'ikiyaga gitukura kitatangira Abisirayeli. Inkoni yawe iragira intama. Mose yabwiwe ngo yirambure hejuru y'ikiyaga. Ayirambuye hejuru y'ikiyaga kica mu kabiri. Bibiri irambarira ko bajabutse humutse. Nayo umuhanuzi w'igihe we yavuze ngo hatuma inkungugu. Ahantu hariko haraca amazi mu munota uheze, Imana yaciyemo kabiri, hatuma inkungugu, bose bajabuka humutse, kuko igihe c'Imana cari cageze. Ni ubugaragu bwatangiriye, habonetse ibuye, haleluya, ryaguma rigenda ribaherekeza. Niko tubibona vyanditse muri igitabo ca Korinto ba mbere igice c'icumi, ngo banywa ku gitandara cabakurikira, ico gitandara cari Kristo. Imana yamaze kwibuka isezerano ryayo, ubugaragwa ntaco bwari buyitwaye. Kucantu hatagira amabutike, kucantu hatagira ubuguriro, kucantu hatari amasupermarishe, nivyari biteye ikibazo abana ba Isirayeli, kuko ya Mana yabwiye Mose ngo genda nzojana nawe
Imana ari amayibuka isezerano ryayo, yamayibuka ijambo yavuze, nico gituma tuyibona ishikije iby'ubucunguzi yari yarabuye ngo Imana wagene ubwayizoza ibakize. Yesaya 35:4 yarawushikije mu kuvuga n'umuntu maze Mesiya araboneka. Byari byanditse kandi mu gitabo cya Mose ngo Imana izobarungikira umuvugishwa ameze nkanje. Aho yari Kristo Yesu yaraje. Iyo mirongo ya Bibiliya yamuvuga yose Imana yarayishikije irakorakorana yose igira uwitwa Kristo Yesu agenda mu biwe bamubonesha amaso. Ijambo Imana yavuze iribera amaso yamiryibuka iminsi yose. Arico gituma yavuze yanyegeje hano ngo umva nzobarungikira yari wavugishwa nande wa munsi wambaye karita y'ubwoba utarashika. Umunsi uri izina acaraza ku musozi ku ruzi yohiyo mu gicicwi barasemereye ngo nk'uko bari mu batizi yabaye integuza yo kuza kwa mbere kwa Yesu Kristo, nawe urungikanye ubutumwa buzotegura ukuza kwa kabiri kwa Yesu Kristo. None iyo Mana yari yarabivuze abantu bose atanumwe avyibuka, abapasitori atanumwe azi iyo biri, atanumwe azi ibyo ari byo. Siyo yaje kubivuga, siyo yaje kubivugira ku ruzi yohiyo igashira mu mutima w'uwirungitse ikamushingira intahe ko ari we. Azari akunda kuja kuyiga kwama mu ishamba nka Eliya wita ishubi, aza ari urondera ko byose bihura n'ibyanditse nka Eliya wita ishubi. Aho Eliya yavuga ngo mpoze byose kuko ijambo ryawe. Mwene Abrahamu nawe yaje avuga ati ibidahura n'ijambo byose sibyo. Ubutatu bwavuye kwa Satani, ibintu byose abanyamadini bazanye bitaboneka nga muri iki gitabo sibyo. Yatugarukanye ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, yarungikanye ijambo ritugarura ku by'intumwa zari zizeye, ku byo zakora, kuri gatitiba bari bafise. Ibyo nibyo byaje Imana irabigaragaza. Erega byarabonetse ko ishengero rya mbere ryari ribatiza mu izina rya Yesu Kristo, n'irya nyuma umwene data n'abahabwa ubutumwa buri buzana abazizera bose kuzobatizwa wa mubatizo nyene bari imbere. Imana nishe kuzogira inyifato n'abagore muri eglise n'ingaburo yera n'ibindi byose ngo bize bise n'ibya mbere. Imana nibyo yakoze kandi ikeneye ko uko byagaragaye ari gashengero ryabonetse ku munsi wa Pentekote ari isezerano rishikijwe ngo nzobarungikira umwitsa, ngo umwitsa niyaza azobarongora abashitse ku kuri kose. Imana ishimwe. Iryo jambo Imana yari yarasezeranye kwizorungika. Eliya yararisoye yasoje nk'uko iryo yari yaravuze ryerekeranye na mpwemu yera yarishikije, nk'uko iryo yari yaravuze ryavuga byerekeye umucunguzi yarishikije, nk'uko iryo yari yaravuze ryavuga ibyerekeye Yerusalemu yarishikije. None n'ibyerekeye ukugaruka kwiwe menye neza ngo ntimwibaze ngo yaryibagiwe, yama yibuka isezerano ryiwe. Yavuze ngo uko agiye niko azogaruka. N'abamarayika babivuze, nabo babibwira abigishwa ngumva ngiye kubategurira ahantu, maze kubategurira ahantu nzogaruka kugira ngo nanjye ndabacane iwanje, kugira ngo ahoni namwe abariho muba. Mwibaza ngo wabyibutse kera cyane, byaravuzwe mu itanguriro ngo urubyaro rw'umugore ruzohonyora inzoka.
igiye kuzobisohoza, ariko birakenewe ko nibiza kudutwara iwayo tuba tumeze nk'abandi b'Abisirayeli imbere bari barambiwe n'iyi si, barambiwe na Egiputa, bacura amaborogo bashaka kuvayo. Nibyo byatumye bitwandikirwa muri Mateyo 24 na Luka 21 ko hazoba ibikomeye bitera ubwoba, ngo abantu bagahindishwa gashitsi n'ibigira bibe, bakamarana iminsi yose atabuzi ingene biza kugenda, kugira ngo ntihaboneke abaguma bishimira ibyo muri iyi si, haze ibitandukanye no ku mibiri yacu ntihaboneke abaguma bibaza ngo ndakomeye ndagahambaye. Ariko tugere aho dushobora kuvuga nka Pawulo, Imana ishimwe, dushobora kuvuga nka Pawulo tuti isi yambereye ikibambwe nanje nayibereye ikindi. Aho abana b'Imana bamenya bati erega Senyeri warasezanye kuza kudutwara, ibintu byose byagowe, ibintu byose bibaye nabi, none uzoza ryari Senyeri? Imana nishimye. Ariko biriko biba nabi, hari n'ibyo yakoze byatunezereje ko ubutumwa bwiza bw'ubwami bwabonetse, kandi ubwo butumwa bwiza bw'ubwami bumaze kuboneka tukabwakira, inyuma yaho umuhero uzoza. Imana nishimye. Nk'uko byavuze mu Bifilipi 3, birakenewe ngo aba bana b'Imana ibintu byose biriko birabaho bibasunike kugeza aho bavuga bati iby'isi byambereye ubuhombe, byose ndabibona ko ari shano, kuko basezeraniye kuzonjana niwe ndiko ndahanga amaso, kuko byavuze muri Luka 21:2-8 ngo nimwabona ibyo byose bibaye muraramike imitwe yanyu hejuru, muraramike imitwe yanyu hejuru, murangamize kuri wa wundi yasezerana, muheze murorere mu mitima yanyu mushaka kwaza vuba. Maze aho bivugwa mu byahishuriwe Yohana ngo ehe ndaza vuba, mu batoranijwe bose haboneka inyishu ngo urakaza Mwami Yesu. Twari tugushaka, twari tukwifuza, nyaruka ahubwo vuba. Ibi bintu turimo byari bitugoye, hari byinshi cyane mu basenga byatuyobeye, mu isi byatuyobeye, bitugoye, mu mibiri byatuyobeye, bitunanije, turashaka kuza. Abera barashaka kuja iwabo wabakoye, iwacu wadukoye ni mw'ijuru. Twe iwacu ni mw'ijuru, niho twiteze ko umukiza wacu azova. Birasabye ngo abantu ntibaganye nk'uko abandi bose baganya, ariko bamenye ngo ibyo byose biriko biraba nibitwereka ko hageze ko dufatana n'umwe yadukwa, dufatana n'ibyo yasezeranye, tukabimwishyuza ijoro n'umutaga. Tuturaza ryari bigire bizimereka, aba turageramiwe, bigire bizimereka, ibyaha bitubangamiye bitubeko byose maze tuzi wawe, ibi bibazo byose turimo bitubeko byose maze tuzi wawe. Umwami Imana abaho umugisha, ni Imana yasezeranye kandi yamayibuka isezerano ryayo, igiye kudushitsa ku bya nyuma, iduhindure, idukure ko abanzi bacu bose, ibyaha byacu byose, ibibazo byacu byose, intege nke zacu zose, hanyuma idutware. Ariko bisabye ngo twumve ko iyi si itegerezwa kuba yaturambiye, ibi yaturambiye, kuko ntiyoza kudukura ahantu twashaka. Abashaka murabibuka, arababwiye ngo ntimurabe inyuma, mu Karoti byamaze mu nda ngo rekana, ababaye inkingi y'umunyu, kuko yari agikunze Sodomu. Bisabye ngo ntugikunde isi n'ibiri muri yo, n'uyu mubiri ube wabyase byose. Kristo Yesu azoca araba, abona uko tumeze, ngo Imana iraraba ibona Abisirayeli uko bameze. Ikiratuma Eli, ikiratuma Mose, none nubo nirabe nibona turi muri position yo gutegereza, iheze itume Kristo azatujana. Nabirabe bose, isange bose atanumwe akiri mu bindi, iheze ize itujana. Nta bindi bitesheje, irarorereye ngo irabe ko twese tuyihereza ko umutima, irabe ko twese twizera amasezerano de tout notre cœur, turorere ibyo yatubwiye n'imitima yacu yose.
turirimbe tuti mbese ukuntu isi ese ukuntu ni kantike yo mu kinyarwanda nimuhaguruke tuyirabe. Kantike y'ikinyarwanda amajana na gatanu ivuga ngo dore isi ukuntu ikwipfuza, mukiza iragukumbura, umva uko bagutakira ngo ni iki kigutebeje, uzoza ryari mucunguzi, ngo wime bwa bwami budashira, ngo ibyaremwe byose byishime, icambu ukaza udatinze, nawe urashaka kwaza agateke, icambu umwami wacu akaza adatsinze. tumwishikirize tumushimire cyane tuti uhimbazwe cyane ko waba wibuka isezerano ryawe, uhimbazwe cyane ko ari wewe washikije amasezerano yawe maze natwe tukaboneka, uhimbazwe cyane ko ari wewe ugiye no guheraheza akazi kawe kuko biri mu byo wasezeranye kuzogaherahezanya inkomezi. Wene data dushire microphone Jerome kugira ngo adusengere maze dushimiye Imana yadukunze urukundo nkuru ikatwinjiza mu masezerano yayo iri kwirashitsa kugeza iyi saha. Amen. Mwami wacu Yesu Kristo, twanezerewe cyane mwami ko Imana isezerano ryayo. Mwami imbere yawe twishimira ko natwe tugize abandi isezerano. Kugira isezerano natwe twizeye. Twamusabye none mukiza mwaka umugoroba wongeye kutuza isezerano ryawe dusuke ko mwemwe yasezerano. Kugira ngo atuyoborere kuyatwitega tugikora vuba twasezeraniye abana bawe. Imana nziza kandi tukaba tugushima. Bisabiro uduha amavuta utegereza twongere umwete urinde kugaruka inyuma amukaro ntabwo wamushitsa amasezerano yawe kurunganwe igihumbi. Imana izahinduka wawe ejo uno munsi uzokwama ibintu byose kandi Imana isumba byose. Turakwinginze uturinde kurambirwa kuko Abisirayeli barambiwe, uturinde kwidodomba kuko Abisirayeli bidodomba, uturinde kwivanga n'andi mahanga kuko
kuko abisirayeli bivanze n'ayandi mahanga. Rero wanga amaso wewe watanze isezerano utazobura kurishitsa. Mwami usumba byose, watuzaniye ijambo ry'agakiza, uriherekereza ingufu nyinshi zo kuduhindura. Turagusabye twuzuze kwizera, n'umwe agihagararo kitabereye, ariko twese tugire position nziza muri Kristo Yesu. Udufate ukuboko dushoboye, ariko wowe urashoboye, mwami tuyobore, kandi byose mu maboko yawe. Iwe ngo itanze isezerano utegura n'abazoryakira, utegura n'abo uzorishitsa, kandi twebwe uzozamura, twebwe uzokwicarikana nawe ubukwe bwa wa mwakazi, twebwe tuzogazanya nawe imyaka igihumbi, twebwe tuzobana nawe mu bihe bidashira. None nawe twe kwiyeza ubwica, twitware n'abandi bose, tudasa n'abandi bose, ariko twitware nk'abana bawe babyiteganye igishika, babyiteze banezerewe, kuko handitswe n'abafite ngo ntuzobura kubishitsa. Haleluya! Uzobishitsa ku masezerano yawe. Twebwe wayandikiye, twadukiye umuhanuzi, twadukiye umushoboke y'umwizigirwa, twadukiye abakozi bose kugira ngo tube bazo, udukangurire kwitega. Uri Imana ishoboye byose, twakwizeye, ntiwahemukira Abisirayeli, natwe tuzoduhemukira. Baciye mu kiyaga gitukura, bahaca hatuma ubukungu. Niko natwe inosi tuzoyicamo intsinzi ya Yesu Kristo. Intambara tuzitsinda, kuko dufashe ukuboko nawe. Abahereye imbere bahura n'impome z'Iyeriko, mwami nazo nyene wazibakuriyeho, barinjira kuko ari wewe wari wahize imbere y'isezerano. Nta ntambamyi n'imwe, nta bariyeri n'imwe ishobora kuyitanga.